turatanga inyigisho nshasha ni bice bitanu. Tanguye igice ca mbere ni inyigisho nise umunsi wa Noeli watanguye gute. Nageze kuvyigisha kera muri Kanguka haciye imyaka na kera ncandika ntaratangwa na Kanguka, abantu benshi byarafashije birabugura amaso, ariko ubu rero hari benshi muri Kanguka baje mu nyuma batumvise ivyo nayo nigishije nje gutona bisubiyemo no munsi wa Noeli watanguye gute. Sinja gose mu mateka ya Noeli canke kahise ya Noeli, ariko nibaza ko ivyo nza kuvuga ni bituraba twebwe nk'abana b'Imana twisunze ijambo ry'Imana. Rero kugira umenye amateka ya Noeli genda kuri internet, genda kuri intelligence artificielle, barashobora kugira byinshi cyane ntaza kuvuga, je mvuga uduce gusa nshaka tutahure icyo arico Noeli. Noeli yavuye he, yatanguye gute? Kuko ni umunsi mukuru udasanzwe ku isi nzima, haba muri Afrika haba i Buraya, benshi bawugize umunsi mukuru udasanzwe ku buryo bawugize umunsi mukuru novuga fete commerciale, ni opportunité commerciale, novuga yuko n'umwanya mwiza wo kudandaza, wo gucuruza, ibiciro usanga biduze, usanga abantu benshi babihurumbira, babishuhira, bakabiha agaciro kadasanzwe ku buryo abana bacu kenshi usanga tuko turababesha ngo Yesu yavutse itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Hari abana benshi ubabajije ngo Yesu yavutse ryari, bakubwira ngo yavutse itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ariko nashaka dutahure icyo arico kandi nitwisange tuko turagwa mu mutego w'abantu batazi Imana. Wewe uzi Imana, wowe ufise mpwemu yera no gutahura neza ico mpwemu yera avuga. Icyambere nshaka kubabwira nuko Yesu ntiyadusavye kwibuka ivuka ryiwe. Ndabisubiramwo, Yesu ntiyadusavye kwibuka ivuka ryiwe. Yesu yadusavye kwibuka urupfu rwiwe. Ivyo rero ndabibereka mu ijambo ry'Imana. Mu Ikorino wa mbere igice ca 11 murongo wa 25 gushika 26. 1 Corinthiens 11 verset 25 à 26. Paulo yandika avuga Yesu gihe yasangira n'abigisha biwe, bagasangira umutsima, bagasangira vino, yavuze ati ibi mubigire munyibuka, faites ceci en mémoire de moi. Mubigire munyibuka kuko igihe cyose muzonywa iyo vino, igihe cyose muzobikora. Murongo wa 26 avuga ngo car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, kugira ngo igihe cyose muzorya umukate mukanywa ino vino, vous annoncez la mort du Seigneur. Nuvuga muriko muragaragaza urupfu rw'umwami jusqu'à ce qu'il vienne, gushika igihe azoza. Ayo majambo Yesu yarayavuze wenyine ubwiwe, urashobora kwiraba muri Luka 22:19, Luc 22 verset 19, ahavuga ati muzobigire munyibuka. Rero kwibuka ko Yesu yavutse ni vyiza. Mu ijambo ry'Imana tuwereka yuko yavuze kuva kera, kuva mu isezerano rya kera kuri Yesaya imyaka amajana n'amajana imbere yuko avuka, kubona yaravutse cyari ikintu ciza isi yaronse. Kubona Yesu avutse ni vyiza, ariko kuvuka kwiwe siko kwaduhaye agakiza. Iyo adasesa amaraso, ajya amaraso yasesetse ku musaraba, niyatuma uharigwa ibyaha vyawe, niyatuma ubicyaremwe gisha. Rero Yesu yavuze ati muze mwame mwibuka igihe cyose muko murasangira, yasangira gera sensen, wibuka urupfu rwa Yesu. Yesu ashaka ko twibuka urupfu rwiwe. None kubera iki uno munsi agaciro kanini bagahaye kuvuka kwa Yesu? Byavuye he? Itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 yavuye he? Iyo Noeli yavuye he? Byatanguye gute? Nzobereka ibyo bita Saint Nicolas, ibyo bita Père Noël, aho vyavuye, hanyuma tubone yuko uno munsi mwege muzimana, abavyeyi mwakijijwe muzimana, abana banyu mubahe ubutumwa bwo. Uno munsi abavyeyi b'abakristo bariko baratanga ubutumwa atari bwo baha abana babo, kuko cyane cyane muri Afrika Noeli yacitse umunsi mukuru w'abana. Kandi nzobereka n'ingene ariko vyatanguye bawugira umunsi mukuru w'abana, ariko nashaka dutahure by'ukuri mbega hari sano bifitaniye n'isi y'imwemu. Uwo munsi bawutoye gute? Bawutoye mu gihamana canke wari usanzwe uhari? Nzobereka rero ejo. Uyo munsi w'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 wari usanzwe uhari imbere yuko Noeli itangura, wari usanzwe uhari. Kandi ntari umunsi mwiza, wari umunsi wo gusenga ikigirwamana mu buryo bw'imwemu, byari bifite icyo bisigura. Uwo munsi rero basenga ikigirwamana bawufatanije n'umunsi bawugira wa Noeli. Vyagenze gute? Vyagize bande? Babikoreye iki? Ivyo nivyo rero tugiye gutahura muri nyigisho. Nimba ubikora, ubikore uzi ivyo uriko urakora. Nta numwe ndiko ndacira urubanza, ariko nshaka gutanga umuco kugira umenye neza isoko yavyo. Umunsi wa Noeli wavuye he? Babikoze kubera iki? Bari bafise intumbero yihe? Vyagenze gute? Bifise icyo bisigura? Bivuga iki mu isi y'imwemu? Nuwe butumwa tuko turaha abana bacu uno munsi? Kuko isi ifise ukundi kuntu ibona Noeli. Bafise intumbero yindi, wewe nawe ugasanga uguye mu mutego utazi intumbero bobo bafise.
umwana w'Imana, jambo ry'Imana rivuga mu Waroma 8:14, umwana w'Imana ayobogwa na mpwemu yera. Mpwemu yera gusigurira rero ivyo mu ijambo ry'Imana. Ntukurikire isi ivyo ikora kubwira, dabici ijambo ry'Imana rikubwira. Mbega mpwemu w'Imana avuga iki ku munsi wa Noel? Watanguye gute? Sinzoja mu mateka gose, ivyo mashobora kuvyisomera kuri Wikipedia canke intelligence artificielle, ariko nshaka kubereka isoko, ndabereke n'inkurikizi mu buryo bw'impwemu, mu buzima bw'impwemu mu ijambo ry'Imana. Ubu tugize mu gice cya kabiri, nabwiye ko ibice bitanu tubaza ikibazo kimwe, umunsi wa Noel watanguye gute. Mu kiringiro cya kabiri ngenda basigurire aho ino tariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 yavuye, l'origine de la date du 25 décembre, tumenye aho yavuye. Nashaka ubwa mbere na mbere utahure yuko Yesu atavutse iyo tariki. Iyo tariki niyo abantu bashizeho, ariko bayisanzeho abakristo bagiye kwemera iyo tariki, bayisanzeho. Iyo tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 yari tariki ishira hamwe amatariki menshi y'abapagani. Bavuze abapagani n'abantu basenga ibigirwamana, batemera Imana y'ukuri. Hari amatariki menshi, ariko hari tariki imwe yitwa solstice d'hiver. Solstice d'hiver ni umunsi werekana itanguriro rya hiver. Muri Afrika nta hiver dufise, hamwe haza sheregi canke neige. Umunsi rero itangura ari umunsi wayo, kenshi usanga ari tariki 20 canke 21, 22, ariko kenshi ni tariki 21 y'ukwezi kwa 12, 21 décembre. Iyo solstice d'hiver ni 21 décembre, canke imbere gatoya canke inyuma gatoya. Hanyuma abaroma ico gihe kera bari bafise umunsi mukuru udasanzwe bita Sol Invictus, bisigura ngo le soleil invaincu, izuba ritaneshwa. Mwana majambo basenga ikigirwamana citwa izuba. Izuba bayifata nk'Imana, bivuga izuba bayifata nk'Imana inesha, itaneshwa. Uwo munsi rero mukuru Sol Invictus yari itariki 25 z'ukwezi kwa 12, 25 décembre. Hakaba nitwa ba Celte n'aba Germain, bobo basenga Imana bita Yule, Y-U-L-E, bisigura mu Gifaransa ngo fête de la lumière et du renouveau. Ni umunsi w'umuco kandi w'ibintu bishasha bitanguye. Ni kuvuga yuko uwo munsi nyene itariki 25 basenga bashima Imana yuko hari muco uvutse, nkuko uwo muco wavutse cyangwa watanguye itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Rero iyo tariki idasanzwe basenga Imana bita Yule, nkuko abaroma basenga bagafukamira Imana yabo yitwa Sol Invictus. Abazi amakalendrier dukoresha no munsi mu bihugu byinshi, Buraya, Afrika, ni kalendrier yitwa calendrier grégorien, yatanguwe na Papa Grégoire. Hakaba n'iyindi kalendrier yariho imbere yiyo, yari calendrier julien, yagizwe na Jules César. Nuvuga yuko iyi kalendrier dukoresha kuri amatariki grégorien yaje ikosora amakosa ari kuri calendrier julien. Rero iyo calendrier julien kera bakibigira hari calendrier julien. Ivyo byose ko nababwira vya Sol Invictus, vya Yule, ivyo vyose vya solstice d'hiver vyose vyabaye kuri calendrier julien. Bisigura rero yuko uno munsi hari amadini canke ibihugu bimwe bimwe bigikurikiza iya calendrier julien hageze umunsi mukuru wa Noel. Nuvuga yuko twege tufata itariki 25 z'ukwezi kwa 12 canke 25 décembre, ariko hari aba conservateur bagumiza iriya calendrier julien kugira baserebre Noel. Nko muri Ethiopie, ugiye muri Ethiopie, igihugu nka cose benshi cyane bari mu idini y'abarorthodox. Abarorthodox nabo baragumana iyo calendrier julien ku buryo Noel bayiserebra itariki 7 z'ukwezi kwa mbere, le 7 janvier. No mu bihugu byinshi muri ya bihanda by'Uburusiya, Ukraine, aba-orthodox Noel yabo bayiserebra itariki 7 z'ukwezi kwa mbere, le 7 janvier. Kubera iki? Kubera iyo tariki 7 y'ukwezi kwa mbere niyo ihura ni tariki 25 z'ukwezi kwa 12 muri calendrier grégorien. Muga muri calendrier julien bagumize kuri ya tariki 7 y'ukwezi kwa mbere. Mu gice cya gatatu nzokomeza nabereke rero ingene iyo tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 bayishitseko, ariko kugira ubitahure bisaba kumenya ikintu citwa izina Saint Nicolas na Père Noël.
bizwi cyane ku isi yose vyavuye he. Niwamara gutahura Saint Nicolas na Père Noël aho vyavuye, niho uzoca utahura rero ngene bashitse kuri iyo tariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ariko imbere yuko tugera mu gice ca gatatu, utahure yuko iyo tariki 25 z'ukwezi kwa 12 muri calendrier Gregorien ikaba ari iyo tariki 7 z'ukwezi kwa mbere muri calendrier Julien, yari itariki dasanzwe basenga imana yitwa Sol Invictus. Ni ukuvuga yuko imana y'izuba, ikigirwamana baha agaciro, bibuka yuko ariho catanguye, ni ikintu basenga kandi bakitega ibintu bivuye kuri yo. Ivyo rero n'abantu b'abapagani batari bazi imana, ariko tuzotahura muri ino nyigisho ingene abakristo bagiye kwisunga iyo tariki basanze ihari isanzwe ikora ku bapagani, bagaca bayihindura ku kristianiza bakayigira iy'abakristo. Tugeze mu gice ca gatatu, umunsi wa Noeli watanguye gute? Quelle est l'origine de la fête de Noël? Ni vyiza reko dutahura abariko barabikora, ndazi ko uyu munsi hari abantu benshi bariko baritegura, hari ibisagara vyinshi mu isi bamaze gushira amatara, amasape de Noël yamaze gutangura kugurishwa, abantu bose barashushe. Nagenda bwire yuko Noël yahindutse une fête commerciale, ifete yo kucuruza. Narabonye amamagaze y'aba musulman, abayisilamu batizera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ariko bashiraho sape de Noël, bazananye amatara kugira batire abakiriya baze kugura. Siyo gusa n'abahindu, hariho magazinzi alimentation y'umuhindi atari n'umuzima, ariko muhindu bamaze kubona ko abakristo uwashizeho sape de Noël n'amatara baca baza. Rero byamaze guhindura isura, biva mu vyo guhimbaza Yesu bihinduka ikintu cyo kudandaza. Nashaka dutahure icyo ari cyo Noël. No musinga ndababwire aho Saint Nicolas na Père Noël vyavuye. Abana banyu mureke kubabwira ibitari vyo, kuko nabonye abakristo babwira abana babo ibintu atari vyo kandi babitwa atari vyo, bakavuga ngo ntaco n'abana ngo nukubanezereza. Rero niyaza ko gukinisha abana ni vyiza, ariko Yesu Kristo ni umwami w'abami wo kubaha abana. Mu barere mu ijambo ry'Imana bakure bazi ukuri. Père Noël, mpere kuri Saint Nicolas. Saint Nicolas yavuye ivyo vyose nabwiye yuko mushobora kuvyirabira, hari amadetaye menshi cyenda cako hejuru gusa. Shaka kubwira ko vyatanguye amajana 270 inyuma yuko Yesu avutse, 270 ans après Jésus-Christ. Aho rero hari umuntu yitwa Nicolas de Myre, yaba Myre yitwa Nicolas. Hanyuma uwo Nicolas rero ngo yabaye umusenyeri, hanyuma abaroma baramwica itariki 6 z'ukwezi kwa 12, 6 Decembre niho yapfuye. Ari ibintu byinshi bavuga je ntemera kandi udashobora no kwemeza, bavuga igihe yapfa ngo haravuyemo amavuta muri we. Ibyo byose muzobibona mu mateka, ariko ico nshaka kubabwira nuko igihe uyu Nicolas yapfa baciye babwira byo bita kukanoniza, baramukanoniza bamugira umusaint, bamwita umusaint. Nababwiye yuko hari amadini bazi ko umusaint ari undi muntu atari wari we wese, ariko twe turazi yuko umusaint Paulo yanditse abasaint abera nabakijijwe. Ariko muri iryo dini Nicolas yarimwo umusaint n'umuntu bamukanonije baca bamugira umusaint umweranda, akamushira ku ruhande. Uwo rero niwe bitirira ujya munsi wa Saint Nicolas, bibuka umunsi yicwa bamuciye umutwe ni mu martiri. Majambo make iyo tariki igeze habi umunsi mukuru udasanzwe, mugabo ya munsi mukuru w'abana, wari abana gusa. Abana bagira gute? Umwana yavyuka mu gitondo agasanga hariho ibirato hasi imbere ya shemine ni hamwe yacisha umwotsi, amata, isukari na karoti, yuvuga yuko nk'indogoba yazanye Saint Nicolas. Saint Nicolas ntiharasa na Père Noël kujya, yarashobora kuba yifutse ikintu ashaka gukubita abana batigonjeje neza, abifashe neza nabo bakabaha amakado. Ayo makado rero vyitwa ko ari Saint Nicolas ayabahaye. Cindi vuga tukira abana bato umunsi wa Noël twasanga kuri sape de Noël hariko amakado ari yambale, bakatubwira ngo ni Père Noël yaduhaye, ariko mu nyuma dutahura ko ari abavyeyi bayatuguriye. N'ubu ndazi ko aribo abakora nyumviriza muriko murategura amakado muzoha abana, mubabwira ngo ni Père Noël yabahaye. Rero ibi vya Saint Nicolas harageze igihe abakristo evangelique bavuga ati turabihevye ivyo bintu byo gucelebra le 6 Decembre itariki 6 z'ukwezi kwa 12 ya Saint Nicolas tuyihebe kuko ni vy'igipagani, barabiheba. Ariko muri Hollande abakristo evangelique muri Hollande baranse kubiheba, barabikunda bavyinjiza mu muco wo muri Hollande. Cindi buka 2013 2013 6 Decembre itariki 6 z'ukwezi kwa 12 nari muri Hollande, ndabwiye yuko habaye ibirori bidasanzwe. Uwo munsi nta numwe akora, abantu bagera mu ibarabara bose, ni munsi mukuru udasanzwe, abana imiryango bamaze kubigira ivyabo. Rero igihe aba immigrant abanyaholande n'abanyaburaya cyane bagiye muri Amerika mu kinjana ca 1600 1600 irenga, igihe bagera muri Amerika
nibo batwaye uwo munsi mukuru hariya. Rero mu Kinilande bawita Sinterklaas, sinzi ko nakivuze neza mu Kidaci, ariko mu Cyongereza bacayigira ngo Santa Claus. Iya Santa Claus cyangwa se Nicolas vyavuye ngaho nyene. Mwibuke ko nababwiye ko itariki 25 z'ukwezi kwa 12 le 25 décembre ari umunsi bibuka ivuka ry'umuco. Numusi badora izuba ivuka ry'umuco, la naissance de la lumière. Abakristo bacavuga ati nakare Yesu niwe muco, niko ijambo ry'Imana rivuga Yesu niwe muco, reka rero twibuke ivuka ry'umuco ari we Yesu Kristo. Uwo munsi itariki 25 z'ukwezi kwa 12 bacavuga ati rero tuwitirire natwe ducelebre, hajya abandi bako baracelebra ivuka ry'umuco wabo, natwe tugira ducelebre tushime ivuka ry'umuco wacu ari we Yesu Kristo. Niko rero itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 le 25 décembre bayigize umunsi w'ivuka ry'umuco, la lumière ariwe Yesu. Murumva yuko vyose si ibintu barongowe na mpwemu yera canke bahishuriwe, bisunze ivyo abapagani basenga bigirwamana basanzwe bakora. Iyo tariki baca bayisangaho, sibo bayikreye, bayisanzeho. Turakomeza n'umwanya w'inyigisho, turiko turigagira tumenye umunsi wa Noel ryari watanguye gute. Quelle est l'origine de la fête de Noël? Mu gice ca gatatu nako nabereka ingene Saint Nicolas yatanguye. Hanyuma uwo munsi wa Saint Nicolas itariki 6 z'ukwezi kwa 12 niho bamwishe, bamuciye umutwe, baramukanoniza mu umweranda, bamamwibuka kwera babona ko ari umuntu adasanzwe. Ivyo vyose murashobora kuvyisomera kuri internet, sindabijamwo cyane, ariko nshaka kubereka yuko iyo tariki 6 z'ukwezi kwa 12 yahindutse itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 25 Decembre. Narababwiye ko ari tariki dasanzwe, umunsi bibuka imana yabo yitwa Sol Invictus, le soleil invaincu, barahimbaza. Hanyuma abo bita baselte bacelebra imana bita Yule, ni fete y'umuco canke ivuka ry'umuco. Rero umuco niwo uganza, barawusenga bakabona ko ari wo utanga ubuzima, utanga vyose. Rero uwo muco wabo, uko kuntu abapagani bako baracelebra ivuka ry'umuco, ni nko bavuga ko imana yabo yavutse, uwo munsi bayicelebra. Abakristo nabo bacavuga ati natwe rero reka ducelebre, duhimbaze ivuka ry'umuco wacu ari we Yesu Kristo. Aha rero niho vyose vyavuye itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Bumva yuko ari ibintu basanzeho abapagani ko barakora, bahimbaza imana zabo. Abakristo baca bari conforme. Mwibuke mu Baroma 12:2, Rome 12 verset 2, avant mwishushanye n'ivyinosi. Rero abantu bacelebra banezerwa gose kuri iyo tariki, benshi babikora kutamenya, ariko burabizi yuko uzori kurishushanya n'ivyisi, n'abisi batazi imana. Si mpwemu yera yatanze iyo tariki, n'abantu basenga ibigirwamana batoye iyo tariki. Nababwira rero ngene Saint Nicolas ari we Santa Claus canke Sinterklaas, ngene bamufata, ngene ariyo yonyene bacelebra. Noel ntiyari bwatangure, hanyuma baca bafata iyo tariki 6 z'ukwezi kwa 12. Nuno munsi niko nababwira muri Hollande baragenda mwibarabara bahagira ibintu bidasanzwe. Je navyiboneye, baraciye imyaka 12 by'ukuri bagira ibintu bidasanzwe. Nyazo ko muri Hollande iyo tariki 6 z'ukwezi kwa 12 sinyazo ko ari abantu bakora, kuko je nabonye abantu buzuye mwibarabara n'umunezero mwinshi. Ibi vya Père Noël nawe byavuye. Père Noël nawe yaje mu nyuma, bagiye baramuhindura, atangura kuba ikintu kinini ya ujya Père Noël ngene yaje ujya mubona asibara ritukura n'igera, avyibushe cyane. Byatanguye mu 1931 en 1931, byatangurira na societe yitwa Coca-Cola, ya Coca-Cola munywa. Niyo yazanye Père Noël ujya mwama mubona, yashatse gutera intege abantu bashoboye kunywa coca muri hiver, mu gihe ca sheregi hari neige. Muri hiver haba hakanye, abantu bose bakunda kunywa icayi n'ikawa. Rero acashaka gutera intege abakristo kugira banywe coca, kuko kiravye ubona coca yari geni publicité ya Coca-Cola. Murashobora kubiraba mukabiraba, byo niko nababwira, sivyo niko ndahimba, biri mu mateka ya Père Noël. Rero nashaka kubabwira vy'ukuri wari we Yesu. Nimusi gukoresha abantu banyu ngo nakana Yesu sakana Yesu n'umwami. Eka ndababwire ngene Yesaya yamuvuga Yesu muri Yesaya 9:6, Esaïe 9 verset 6. Mu Gifaransa banga ka un enfant nous est né, umwana aravutse. Yesu yavutse ari umwana, un fils nous est donné, umuhungu. Apana umwana, umuhungu niwe yaduhawe, umuhungu w'Imana.
et la domination reposera sur son épaule. Mu kirundi sigura ngo ukuganza kuzoba ku bitugu vyiwe. Bazomwita gute? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Bazomwita Imana ihambaye, Père éternel, data ahoraho, Prince de la paix, umwami w'amahoro. Uwo niwe Yesu ndiko ndababwira, niwe Yesu namande ko nabigisha muri kanguka. Rero abana mureke kubabesha, mureke kubabwira ko Yesu mugoma mbona kaya kana gafashwe n'umumama n'umupapa mengo n'akabebe ku buryo kabaye akana n'umunsi mukuru w'abana. Mureke kubabesha ngo n'umunsi mukuru w'abana. Ivyo vyose muko murabwira abana, muko murabarera nabi. Ndiko mbwira abantu bazi kuri, bazi ijambo ry'Imana, abantu bakijijwe. Abana mureke kubabesha ngo pene we yabaha amakado. Oya, nimba ushaka kumuha kado, muhe kado, mubwire ko ari we umuhaye kado, ariko numubeshe ngo ni Père Noël yamuhaye kado, kuko Père Noël ntabaho. Jewe abana banje bakuze bose bazi ko Père Noël atabaho. Sizokwibagira igihe twari twagiye gutembera nje n'umuryango mu kindi gihugu, umwana wanje afite imyaka nk'ibiri n'igice, abona kiya Père Noël ki rouge blanc kivyushe kiko kiratanga amakado. Abana bose bajako, umwana wanje umuhungu yakiri muto afite imyaka 2 n'inusu, atashikana imyaka 3, acatumbereza urutoke kuri Père Noël, acavuga ngo Père Noël wa fo. Nuvuga yuko Père Noël atari ukuri. Umva bakuze bazi ko vyose ari bihimbano, ari bubeshi. No kwishuri abandi bana bako nanezerwa ngo Père Noël yampaye, barababwira ati ivyo bintu sivyo, Père Noël ntabaho. Nimba ushaka guha kado umwana wawe uyimuhe, ariko mubwire ko ari we umuhaye, ntumubwire ngo ni Père Noël yamuhaye. Kuko no kurera n'aba bana, tuko turera n'aba bana bacu mu bubeshi, cyane cyane ibintu vyubakiye ku bigirwamana, ku munsi wo gusenga ibigirwamana. Twebwe turabana b'umuco, twamenye ukuri. Tugeze mu gice ca gatanu turangiza inyigisho nise umunsi wa Noel watanguye gute. Quelle est l'origine de la fête de Noël? Nizeye yuko ino nyigisho izofasha abantu gutahura, kuko benshi bakora ibintu basanze bihari. Umunsi mukuru wa Noel umaze imyaka majana ibijana de siècle, abantu rero barabikurikiza batazi ibyo barakurikiza. Twaratahuye yuko umunsi wa Noel batanguye baserebra umunsi wa Saint Nicolas, n'abasiguriye Saint Nicolas wari we iyo vyahereye tariki 6 z'ukwezi kwa 12, uko imyaka giregera imbere hageze aho bahindura uwo munsi mukuru wa Saint Nicolas tariki 6 z'ukwezi kwa 12, baca bafata umunsi mukuru w'itariki 25 z'ukwezi kwa 12, le 25 décembre, wari usanzwe uhari aho abapagani batazi Imana basenga imana y'izuba, Sol invictus, ni kuvuga le soleil invaincu, ni kuvuga izuba itaneshwa. Bayisenga nk'imana, bakorasenga bahimbaza ivuka ry'umuco, canke umunsi mukuru w'umuco, la fête de la lumière. Nabisiguye uyo munsi mukuru w'umuco rero ari tariki 25 z'ukwezi kwa 12, bacavuga ati reka twege duhimbaze umuco wacu ariwo Yesu Kristo. Rero kubera Saint Nicolas ari umunsi mukuru w'abana, bashaka rero ko nuwo munsi mukuru nyene wa Noel wivuka ry'umuco ariwe Yesu nawe nyene ukomeze kuba umunsi mukuru w'abana. Nje gutuma rero no munsi babifata nk'umunsi w'umukuru w'abana. Abana baragira ibintu byinshi, abaraba amakado, amabombo, amashokora, amagato, bakagira Père Noël. Nabasiguye Père Noël aho vyavuye yuko bwa mbere yari Saint Nicolas ahinduka Père Noël, nabasiguye ne yahinduye Père Noël. Nuwatanguye kijya kishusho mubona cha Père Noël kitukura kikunga kikera canke c'umweru rouge blanc, nabwiye yuko ari Coca-Cola yabitanguye 1931 1931, ariko bobo barafise intumbero yo kucuruza bashaka amafaranga kugira abantu bagure Coca, bareke kubanywa icayi n'ikawa gusa kwera muri hiver hakanye. Ivyo vyose narabibabwiye, ariko rero intumbero sugucira urubanza, namwe ngo nacira urubanza, ariko mwe Imana yampishuriye ko benshi cyane bankurikira babikora batazi ivyo barakora. Muzi ngo muko murahimbaza Yesu, ariko si Yesu muko murahimbaza, muko muhimbaza umunsi wasanzeho. Uwo munsi warufise ikisigura mu isi ya Satani. Twe turabana w'umuco, ntiturongorwa n'isi, ntiturongorwa n'abapagani, ntiturongorwa n'ibigirwamana, turongorwa na mpwemu yera. Muri Yohana wa mbere 5:21, 1 Jean 5 verset 20-21, ngo turazi yuko umwana w'Imana yaje kandi yaduhaye ubwenge ko yatumenye ukuri, kandi turi mu ukuri. Nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ, mu muhungu wiwe Yesu Kristo. Murongo 21 verset 21 ngo c'est lui le Dieu véritable, ngo niwe Imana y'ukuri. Bakavuga nde? Bakavuga Yesu, kandi niwe bugingo budashira et la vie éternelle. Bana bato, petits enfants,
Gardez-vous des idoles, mwirinde ibigirwamana. Gukurikira ibigirwamana simpaka ufukame, kuko ibigirwamana bifise imana zawo, ni imana zindi zari z'ukuri. Rero nimba iyo misi yose yashizweho ari guhimbaza ibigirwamana, kubera iki wewe uzi imana, wewe ufise mpwemu yera uja guhimbaza umunsi bahimbaza ibigirwamana? Nabwiye tugitangura yuko Yesu atavuze ngo twibuke ukuvuka kwiwe, murabisubiyemo, ntiyavuze ngo twibuke ukuvuka kwiwe, yavuze twibuke urupfu rwiwe. Yabivuze muri Luka 22:19 canke mu Bikono wa mbere 11:25-26, 1 Corinthiens 11:25-26. Twame twibuka urupfu rwa Yesu, kuko urupfu rwa Yesu niko rwaducunguye kubera ry'amaraso yasesetse. Kuvuka kwa Yesu ni vyiza, kuza kwa Yesu ni vyiza, kw'isi yaronse umukiza, ariko iyo adapfa naco vyari kuba bimaze. Reka rero tureke guhimbaza ivyo Yesu atadusavye guhimbaza. Ntiyadusavye guhimbaza ivuka ryiwe, yadusavye guhimbaza urupfu rwiwe. Yesu tugisangira ryera la Sainte twibuka urupfu rwa Yesu. Wame wibuka yuko iyi misi mikuru abapagani bashizeho ni misi mikuru yo manipulation, abantu bakurikira ibintu batazi, kandi harimo na commerce, na mafete commerciale. Uzoraye umunsi wa Noel abantu bakuri ibintu, badepansa, bagira ibintu vyinshi no kucuruza haniniya. Maze imyaka 15 nubatse, nta munsi numwe mu rugi wanje turigira ducelebra Noel, kuko ndazi isoko yavyo. Nta munsi numwe abana banje barigira baronka kado ku munsi wa Noel ngo babwire ngo ni Père Noel. Barabizi yuko ari ivy'isi, atari ivy'Imana, bitari mu jambo ry'Imana, atari mpwemu y'Imana. Abana banje nabibabwiye, namwe mubibwira abana banyu, bareke kubabesha ngo Père Noel yabahaye kado. Nta kado yabahaye, sivyo. Kandi mureke kubabesha ngo Yesu yavuze le 25 décembre itariki 25 z'ukwezi kwa 12, sukuri. Abana banyu barerere mu jambo ry'ukuri, mwabwiza ukuri. Ayo mafaranga muko muradepansa musi wa Noel, mumenye ko muko muronona amafaranga, nta mana muko murahimbaza. Nimba warateguye imisi mukuru wogira, fumuyigira kuri bonane, ushima Imana ko yakurinze umwaka wose, uyihimbaze, kandi naho nyene uzukoresha amafaranga ufise, ntuzofata amadeni hanyuma uzokwisange mu bibazo mu kwezi gukurikira. Rero ndangirije kino cigwa, nizere ko kizofasha abatari bake, ndiho abahezagire, mugire umunsi mwiza.